bashinga ntahe bakenyezi bigeme namwe misore ndetse n'abana bato mwebwe mukunda gukurikirana Salcom TV1 uko bukeye ko bwije ndabaramukije amahoro y'Imana numva nzanywe no kubipfuriza ukwezi kwiza kw'umunani kubabera ukwezi kw'amahoro avuye ku Mana, ukwezi ko kuronka inyishu ku mitwaro mwari mumaranye iminsi. Birashoboka yuko mu mezi indwi yose wari ufise umutwaro, hari ivyo wasengeye utaronkeye inyishu, ariko nagira ndakwizeze yuko uku kwezi kw'umunani ari ukwezi kw'intsinzi kuri wowe uriko uradukurikirana kandi uvyizera. Ni ukwezi ko kwishurwa, ni ukwezi ko gutabagwa kuri wewe umaranye igihe ubugwayi. Uku kwezi ni wizera Imana, nagira ndakubwire ko ari ukwezi ko gukira. Naho abaganga bo barakubwiye yuko iyo ngwara yawe idakira, hariho Imana ikiza. Na vya bindi vyose tuba tuzi yuko bitagishoboka, Imana igatuma bishoboka. Ndabifurije rero ku kwezi kuze kubabera ukwezi kwiza, ukwezi kw'intahe. Biteze yuko mu mezi agiye gukurikira hazoza benshi baje gushinga intahe bavuga yuko Imana yabagiriye neza muri uku kwezi kw'umunani tugiriwe amahirwe tukagutangura. Erega burya iyo tukiri bazima tukaba tugihumeka tuba dufise amahirwe menshi yo kongera kugerageza, yo kongera gusenga kandi tukongera tugasenga ubudahumeka. Mfise ijambo uyu munsi ndakuzaniye riri mu gitabo c'imigani 8 ku murongo wa 17. Nuwo murongo wonyene dusoma, ariko ubona umenga ni umurongo mutoya, ariko ni umurongo uza kugufasha cyane muri uku kwezi ndetse n'amezi agiye gukurikira. Ni warigendera iryo jambo rizogushikana ku ntsinzi. Mu migani 8 rero ku murongo wa 17 niho havuga ngo nkunda bankunda ngo kandi ngo abandondera ubudahumeka bazombona. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Wowe uri kuradukurikirana nibaza ko na wewe bitokorohera gukunda umuntu nawe atagukunda. Ijambo ry'Imana rero ratubwira ngo nkunda bankunda ngo kandi ngo abandondera ubudahumeka bazombona. Iryo ni sezerano Imana iduhaye muri uku kwezi kw'umunani. Kuri wowe uri kuradukurikirana nibaza yuko bitokorohera gukunda umuntu nawe atagukunda. Umuntu ubona yuko vy'ukura gukunda nawe birorosha ingene umwereka urukundo. Haba hasigaye kumenya nibiki bigaragaza ko umuntu ankunda. Umuntu agukunda vy'ukuri araguha umwanya, aramenya amakuru yawe buri munsi, ataje kukuramutsa basara gutelefona canke akabaza abandi ati mbega nakarakomeye bimeze gute, akumva atekanye mu gihe afise amakuru yawe. N'Imana nuko nyene, Imana nayo iradusaba umwanya, iradusaba ko tuyiha umwanya tukayikibanza ca mbere mu buzima bwacu. Nivyo biza kwigaragariza ko tuyikunda iyo buri munsi tuje imbere yayo tutarindiriye ya makoraniro yo kwa Mungu, ukibakanya ukiherera mu cumba ukaja kuganira n'Imana. Atari gusa ca gihe hari ivyo uyikeneyeko, oya gusa kumva kukumbuye kuja imbere y'Imana ukayiganiriza, ukayibwira ubwiza bwayo, ukayishimira ukungene waramutse amahoro, kuyishimira ko winjiye mu kwezi kw'umunani. Kumbure hariho abandi batashoboye kugushikamwo ukayikengurukira. Ivyo birayereka kuyikunda, nayo iraheze ikagukunda. Ni nka kurya k'umuvyeyi ashobora kuba afise abana batatu, babiri bakama bigira kwikinira, mugabo hakama hariho uyundi umwe aguma hafi yiwe kugira ngo mama wiwe canke papa we niyakenera kumutuma abanguke amuzanira amazi, abanguke amufashe tunaturiye. Uwo muvyeyi arakunda uwo mwana kuko amwama hafi, aramwitwararika. N'Imana yacu nuko iradukunda kubera ibibona yuko natwe tuyikunda, tukayiha umwanya, tukumviriza ijwi ryayo, atari kuza gusa tuje kuyisaba. Nitumire nka babana baza ku bavyeyi babo ari uko hageze ico basaba gusa. Hanyuma kandi rikaca ryongera rikavuga ngo abandondera ubudahumeka bazombona. Witeze kubona Imana muri kuno kwezi kw'umunani? Nimba witeze kubona Imana muri kuno kwezi kw'umunani, birasaba kuyirondera, si ukwicarira ngaho gusa, biragusaba effort. Kuyirondera n'umwete, kuja gusenga, kwiherera wenyene. Ntugire ngo uyu munsi wabikoze ngo ejo ngo nakaruhuko. Oya, bisaba ko duhozako, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo dusenga ubudasiba tudahororokegwa, aho niho tuzobona Imana. Rero iri jambo nagira ndarigutekerere muri uku kwezi kw'umunani. Wewe wa mu mama we canke wa mu papa we, wa musore we canke wa nkumi wipfuza kubona Imana, banza kwanza uyikunde, banza uyihe urukundo imbere yuko ukunda papa wawe canke ukunda uyundi n'uyundi. Kunda Imana yawe, uyihe ikibanza ca mbere, hanyuma uyihe umwanya
uyirondera ubudasiba nayo izokwiyereka muri ivyo vyari bikugoye. Birashoboka yuko warumaranye ubugwayi igihe kitari gito, birashoboka ukaba waragize ubunebwe bwo kurondera Imana, birashoboka yuko utayeretse urukundo kuko wabandanije ukora ivyo yanka, kuko ukunda uramenya ivyo akunda ukamenya n'ivyo yanka. Ntushobora gukora ivyo yanka hanyuma ngo uramukunda. Imana urazi ivyo yanka, iranka icaha, itandukanye na cyaha. Aho Imana izohimbagwa niwayitabaza izokumva hakiri kare. Nuko rero ndagira ndagutekerera ibintu 8 ugiye kugenderako muri kuno kwezi kw'umunani, kandi niwavyubahiriza ukabigenderako uzokwishurwa, uzobona ineza y'Imana, uzobona umugisha, uzobona ubutabazi. Sinzi vyari bikugoye, ariko ibi bintu 8 ni ngenderwako muri uku kwezi nyene kw'umunani. Icambere nagira ndagutekerere, genda utinye icaha, uhunga icaha kuko Imana irankana n'icaha. Hanyuma genda wige gusenga, nivyo biza kugaragaza ko ukunda Imana, ugiranire ubusabane n'Imana, ubucuti n'Imana. Kigira gatatu, niwamara gusenga genda wumvirize ijwi ry'Imana, rindira ico Imana ikubwira kandi ukirindire wihanganye. Ikigira kane, uririnda kwidodomba muri uku kwezi kw'umunani. Uko vyoba bisa kose ntiwidodombe, Imana irakubona kandi vyose irabibona. Kigira gatanu, ushime, uvyuke mu gatondo wuzuye amashimwe. Uko biba biri kose ushimira Imana, Imana irakunda amashimwe, Imana yibera mu mashimwe. Kigira gatandatu, ugira ubuntu. Ukugira ubuntu nukuhe? Nshatse kuvuga iki? Birashoboka yuko ushobora kuba ufise iki uyundi ataca afise, ukimufashisha. Canke urafise akanya, hari uwundi yipfuza umugarukirako kugira ngo amumare irungu, canke uje gusuhuza uwugwaye, uje kuvomera utashoboye kwivomera amazi, aho uzoba uriko uragira ubuntu. Ikigira indwi rero, genda ugira imbabazi. Birashoboka ko mu mezi indwi yose hari umuntu wari ufitiye akazikira, sinzi ico yaragukoreye. Birashoboka ko waba wararenganijwe, birashoboka, ariko genda ugira imbabazi. Kutagira imbabazi biratuma tutishurwa, bitangira imigisha yacu, bituma tutishurwa muri vya bindi vyose twifuza kwishurwamo. Genda rero ubanze utura uwo muzigo, genda ugira imbabazi. Ikigira 8, ugira ukwizera. Birashoboka ko wari ufise ukwizera guto, genda uduze ukwizera. Niwagira ukwizera vyose birashoboka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bishobokera uwizeye. Numva nugeza hano, ariko ivyo vyose niwavyitwararika, ndakwijeje bizogenda neza.